Hello friends and family, j'espère que vous allez bien. Moi je vais tellement bien. Je suis manchane gos, on a vu qu'on a mal mette neza. Nous est qu'on a mette neza quand même. Alors, vous voyez, nous aussi c'est déjà muri jardin. On a aussi muri studio, kumwe maze imisi mumbona, ariko uyu ndi mwibarabara. Muriko murabona hano inyuma handitse ibintu vy'ivyandiko vy'ingoma. So, nishafika GTG naje mu Igitega. Ushobora kwibaza ngo naje ugiki. Of course, ntimwari mumenye inkunda kuza mu ntara z'abandi. Voilà, uyu munsi nashitse muri capitale politique di Burundi, mu gisagara ciza cyane ca Gitega. Twaje mu rukino rwiza ruryoshe, urwo rukino nago n'urwahe. Guys, haza kuba show. Vous voyez, twaje mu rukino ruhuza abasani. No kuvuga abastar. Hariho haza kuba hacanze abamenyesha makuru, haza kuba bacanze abaririmbyi tuza kubonamwo ba Satbi ba Lino abasani benshi cyane gose baza guhura nabandi aza guhura n'umugwi w'abakomissionnaire bo mu Bujumbura commissionnaire mu match man. Voilà, la fois passée nitwara cette possibilité yo kubibeka kuri Fresh TV kugira ngo murabe ukuntu vyagenze batse kumwe mu biro bahandi ndeka ndababwire gato ukuntu vyagenze. Harakinye urukino bakiniye mu Ngagara kuri terrain iri mu Ngagara mu ntara ya Bujumbura. Voilà, barakinye twarabonye ibintu byinshi, hari ibintu byinshi ariko uyu munsi ngo mba ndabashiringa kuri Fresh TV. That's why nashitse bien avant. Nashitse avant kugira ngo ushobore kuraba kandi kuntu kapanze na inashitse ngaha ku ngoma kugira ngo ushobore kwinjira indani ndabe yuko ibintu vy'ama préparation babigize fresh, ariko sinarose possibilité ko yuko umuntu ajeje ibintu byo kugurura na murundi yambwira yuko atari hantu hafi, ariko ndavuga ati it's okay ntegeza kubikora of course parce que nabizi ko Fresh TV tuba turi update. Alors mubi hafi bataragira subscribe mu munayigira parce que ngoma cyenda bereka mu kanya basani bari mu nza bariko baraza bariko baraduga bashika mu Igitega ko nababwiye ko je nabatanze kugira ngo ushobore kuza kwanda kumenyesha makuru ndababwira ukuntu biko biragenda mukanya ndabereka ukuntu baza kururuka imiduga ivya ingendesho zabazanye aho baza gushikira ukuntu ibintu byose biza kugenda kugira ngo wimaking shock abasani banya ba préféré banya bameze fresh. So alors soyez avec moi mugumane nanje mugira ama partage bien sûr, mugira ama partage kuri umuntu ataza kuraba image aza batari updates. Alors ariza ko match iryoshe abantu benshi bariko yumvira ngo mbega wizi design nango hari ama commentaire menshi twabonye ngo nka wizi design ngo atsinze igitinda ngo bigenda gute, ivyo byose bisaba yuko ba update kugira uze kuyibona. Arande bavuga ibintu byinshi ko bavugira ama commentaire menshi kugira ngo uzoshaka kubimenya. Soyez avec moi, ugire subscribe kuri Fresh TV 257 comme ça. Alors, soyez avec moi, tube ngaha nyene tuvuge comme ça, mugumane nanje bien sûr. Ndabeza kubereka ibintu byinshi bitandukanye. Hama mucemo update muze kora match ukuntu igenda nejo ku munsi wejo itariki 26. Alors, ciao. This is Flash TV. We shine to progress.